Imvugo z'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye zirakomeje gutera inkeke, zirakomeje kurakaza abatari bakeya, zirakomeza gutuma benshi bibaza niba bashobora kuzomujya inyuma mu matora yimirijwe nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Yongeye gukoresha imvugo zikomakomeye cane, imvugo zirimo gutuka abarundi. Ubwo rero nyene yari mu birori vyo kumwifuriza umwaka mushasha, inzego zijejwe umutekano nga mu Burundi zazakoranye ku kirimba by'umwariko ciwe ziriko ziramwifuriza nyene gusozera umwaka neza. Mu ijambo ryiwe Evariste Ndayishimiye yongeye kugaruka ku bigendanye n'iterambere ry'u Burundi, ndetse agaragaza neza ko abatari ko bararibona n'amaso yabo by'umwariko ari injiji ndetse ari n'impumyi. Ibi ni bimwe mu byo yaje kugenda agarukaho. Evariste Ndayishimiye arakomeje kugenda arakoresha ano majambo mu gihe by'umwariko hakomeje kugenda habonekeza bamwe mu bantu bafise amahirwe menshi yuko bashobora kuzotsindira amatora nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu gihe ku rundi ruhande nawe yifuza ko by'umwariko aya matora yimirijwe mu Burundi yazotsindwa cane cane ku rugero rwiza nabo muri CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi umaze imyaka yarugwa muri 20 nk'uko vyoma bigaragara canke nk'uko vyoma bitangazwa. Turagaruka ku majambo umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yaje kugenda agarukaho, ndetse yaje kugenda aranakoresha ateye ubwoba, ndetse akaba yaje kugenda ayavuga nk'umwiyahuzi, mu nyuma y'uko benshi bakomeje gushimangira amajambo aherutse gutangaza avuga ko rero by'umwariko ashobora kuba azopfa vuba, kandi ngo niyo yopfa ntihazagire umurundi aca aramuririra, mu nyuma y'uko yavuze ko agiye gutanguza urugamba. Hari bamwe rero banagaragaza ko nubwo yavuze ko agiye gutanguza urugamba by'umwariko rwa politike cane urugamba rujanwe n'iby'iterambere, benshi bavuga ko rero yagiye gutanguza urugamba rw'amasasu ukurikije by'umwariko imyiteguro by'umwariko igihugu ciwe gico kiriko kirakora, ndetse n'amajambo yaje kugenda arakoresha ubwo yari ari kumwe by'umwariko n'inzego zijejwe umutekano nga mu Burundi, inzego z'igipolisi, inzego z'igisoda, ndetse n'abandi bagiye batandukanye biganjemo abo mu mbonerakure nk'uko vyoma bigaragara. Turagaruka ku idonido ry'amakuru by'umwariko cane twibanda ku vyama biratangazwa ndetse n'ivyo yaje kugenda aravuga, ariko kandi munyemerere tugaruke kuri bamwe rero bakomeje kugenda bagaragaza ndetse banerekana ko biteguye kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, ndetse n'abandi biteguriye kwitoreza mu bindi bibanza bigiye bitandukanye matora yimirijwe mu Burundi. Ukwitoza kwa Nkombozi rero kuragiye gushira ahabona akarenganyo k'amategeko akomira bigenga nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Umuririmbyi Thomas Nzeyimana benshi bazi ku izina rya Nkombozi nawe yaraye yiyandikishije muri Seni, aranatanga ibisabwa byose, harimo rero ingwate ya miliyoni 2 z'amarundi kugira yitoze nk'umushinga amateka yigenga. Nkombozi n'umuririmbyi akundwa cane kubera indirimbo ziwe zibamwe rero by'umwariko ukuri kwinshi no kurinda akadoma by'umwariko no kurinda akadoma urutoki by'umwariko ku mabi menshi akogwa mu gihugu. Ntakeka ko rero afise amahirwe yo kuronka amajwi atari makeya y'ugwaruka, ariko hari inzitizi zikomakomeye cane ku bijanye no kwitoza kw'abigenga mu nyuma y'uko biriko bikomeje kugenda bigaragara kuri bamwe rero nk'uko vyoma biratangazwa, mu gihe benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko no ku mushinga amateka Honorable Rwasa Agathon nawe yoba yarahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, nawe yoba yarahuye by'umwariko n'inzitizi, ariko kandi akaba yarakomeje kugenda arahura nabyo nk'uko vyoma bigaragara, ariko agaca arihangana canke arabyihanganira muri rusange. Turagaruka by'umwariko kuri gashoza ntambara Preza Evariste Ndayishimiye ndetse na Preza Tshisekedi bakomeje kwishyira hamwe kugira ngo babashe kuba bohangana n'umwari wa M23, ariko kandi bakaba bakomeje kugenda baragorwa no gusubiza inyuma uwo muhari uvuga ko wo bugwanira by'umwariko abanyagihugu bawo canke bene wabo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'uko rero inama zari zimaze imisi ziriko zirahuza
abategetsi by'umwihariko ku mpande zombi by'umwihariko ku mpande z'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo ndetse n'abahuza b'i Rwanda mu gihugu ca Angola by'umwihariko ndetse hakaba hari n'ibiganiro byaba biteganyijwe guhuza abategetsi bombi ku ruhande Perezida Kagame w'u Rwanda ndetse na Perezida Tshisekedi wa Kongo i Rwanda ku igenekerezo ya 15 Kigarama 2024 bikaza kurangira bitakibaye. Hakomeje kuvugwa impinduka zerutse gukorwa by'umwihariko mu gisoda ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo guturuka muri 2022 by'umwihariko umugambi mukuru w'igisoda ca Kongo Generali Christian Chiwewe Songesa by'umwihariko Christian yarasimbuwe by'umwihariko aho hashyizweho undi mugambi mukuru w'igisoda ca Kongo. Benshi bariko baribaza kuri izi mpinduka. Ndabaye ikaze mwese tugaruke kuri iryo danido ry'amakuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Wiriwe neza bigendanye naho uherereye, ndakwifuriza kumererwa neza kuri abo twumviriza uri ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye, mwese ndabahaye ikaze. Ndabahaye ikaze abatwumviriza by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, bari mu karere k'ibiyaga binini, bari mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, abatwumviriza bari muri Kongo, abatwumviriza bari muri Uganda, Kenya ndetse na Tanzania, mu burengero bwa Afrika, umanuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati, mwese ndabahaye ikaze. Ndabahaye ikaze kandi mwese abatwumviriza ku mugabane wa Burayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, twizere ko mumeze neza. Nimba rugamije senga byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu. Byonde kwanditse sabone kugira ngo bacora kumenyesha ko dushyizeho ibiganiro bishasha. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ndabahaye ikaze mwese rero tuyatangurire ngaha mu Burundi. Nyuma y'ishano Everson Ndayishimiye yakomeje kugenda arakora ngaha mu Burundi ndetse by'umwihariko bamwe bakaba bariko baragaragaza neza yuko by'umwihariko yace arava by'umwihariko muri bino biganiro muri bino birori atameze neza nk'uko byoma bitangazwa. Nyuma y'ishano ryari ryabonetse n'ubundi ku rugo rwiwe nk'uko byoma bitangazwa, ariko hakaza kugoboka abajejwe umutekano. Perezida w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Everson Ndayishimiye yarashinjije abarundi batemera iterambere ry'igihugu rero kuba impumyi ndetse no kuba injiji. Perezida Everson Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaratangaje ko abarundi bemera ko igihugu cabo rero gikenye babitewe n'ikigereranyo by'umwihariko c'ubuhumyi by'umwihariko cyatumye rero batabona ubutunzi bwishi igihugu gifise. Ibi yabivuze rero ubwo abo mu nzego zijejwe umutekano by'umwihariko barimo igisoda ndetse n'igipolisi bari mu birori byo kumwifuriza hamwe rero n'umuryango wiwe umwaka mushasha mwiza wa 2025. Byarabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 20 Kigarama 2024. Yarageze ati niba rero bakubwira ngo rero Uburundi si igihugu gikize, ndagira ngo rero mbabwire ko gikize, ahubwo hari ikigeragezo by'umwihariko cyari cyadufashe twese tuba nk'impumyi, ntitwigera by'umwihariko tubona ubutunzi igihugu gifise kugira ngo by'umwihariko duce turabukoresha. Perezida Everson Ndayishimiye yaratangaje ko rero abarundi bamaze kubona aho ubutunzi bw'igihugu buherereye, ateguza ko rero muri 2025 kizatangura rero kubusarura ndetse kigaca kiribera nka paradizo nk'ibindi bihugu bikomakomeye cyane. Uyu mukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi ariko yaratangaje ko hari abantu yise by'umwihariko barusahurira mu nduru rero b'abanyeshyari bashobora rero kubabazwa nuko rero Uburundi bugiye gusarura ubutunzi. Yarasabye abarundi kuba maso ndetse no kwitondera ibica biravugwa. Muri Nyakanga 2024 Perezida Everson Ndayishimiye yaratangaje ko yabonye amabuye y'agaciro canke ubutare yari yarahishwe mu myaka myinshi ku musozi wa Murehe by'umwihariko mu ntara ya Kirundo. Yarasobanuye ko rero azafasha by'umwihariko Uburundi kuva mu bihugu bihabwa imfashanyo, ndetse yaravuze yuko by'umwihariko atagisaba imfashanyo ibihugu bikomakomeye canke ibihugu bikize kuko yabitangaje. Nyamara umukuru w'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko arakomeje kugogwa no kuzahura ubukungu bw'u Burundi, ahubwo n'abaherutse kwigaragariza ndetse no gutangaza ko by'umwihariko agiye gutanguza urugamba ruremereye cyane, urugamba karundura, urugamba rushobora kuzasiga Uburundi mu bihe bidasanzwe cyane by'umwihariko nk'uko byoma bigaragara cyangwa nk'uko byoma bitangazwa. Akaba yaravuze ko Uburundi azoca by'umwihariko agiye kubuzamurira ubukungu, ariko akavuga ko urugamba agiye gutangura ari urugamba nagwe
rushobora kuzomukoraho. N'urugamba yavuze ko rushobora kuzotuma asigamo agatwe. Ivyama biratangazwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rero z'umwariko birakomeje kugenda biratera inkeke ndetse n'umutima uhagaze mu nyuma y'uko rero n'ubundi amatora yimirijwe nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ubwayo nayo ateye inkeke ashobora kuzamusiga ahabicange akazasiga by'umwariko nawe ahasize agatwe nk'uko vyoma biragaragara canke nawe ubwe yabyitangarije. Benshi baravuga ko rero amatora yabaye muri 2020 by'umwariko yagaragayemo amanyanga ndetse n'ubusuma bwinshi, bagaragaza ko ivyo no munsi by'umwariko bidashobora kuzogenda gutyo, bagaragaza ko bari maso ndetse biteguye kuzahangana. Mu gihe umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa yatswe umugambwe wiwe by'umwariko uzwi nka CNL, ariko akaba agiye gutangura ibindi bikorwa bishasha byo kwitoreza ku giti ciwe ndetse n'abo ku ruhande rwiwe bamuyoboka. By'umwariko haracyaboneka amananiza ndetse by'umwariko no kutizerana, by'umwariko no kudahuza ivyumviro vya politike, bimwe bituma rero bamwe baragirira nabi abandi. Ibi bikaba bituma CNDD-FDD yifuza kuzogumana imyanya ndetse n'ishema mu gihugu c'u Burundi, nyamara hari abandi bifuza impinduka mu Burundi. Hari benshi bakomeje kugaruka ku kwitoreza by'umwariko kwa Mukombozi kugiye rero gushira ahabona akarenganyo k'amategeko akumira abigenga mu Burundi. Umuririmbyi Thomas Nzeyimana benshi bazi ku izina rya Mukombozi nawe yaraye yandikishije muri Seni aratanga ibisabwa byose, arimwe rero ingwate y'imiliyoni 2 z'amarundi kugira yitoze nk'umushinga amateka yigenga. Mukombozi kandi ni umuririmbyi akundwa cyane kubera indirimbo ziwe zibamwe rero ukuri kwinshi n'ukurinda akadoma rero urutoke by'umwariko ku mabi menshi asanzwe arakogwa mu gihugu. Benshi rero baramuhereza amahirwe ko ashobora by'umwariko kuzoca by'umwariko arahabwa amajwi menshi n'ugwaruka, ariko kenshi hakaba hariko harashyizwaho amananiza kubigenga bifuza kwitoza mu bashinga amateka. Kuva muri 2015 hagumye rero hiyumvirwa amategeko yonaniza abigenga boshaka rero kwitoza mu bashinga amateka canke mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Intumbero yari iyo rero kubuza abo mu mashiramwe rero yigenga kwitoza, mu nyuma hakomera by'umwariko rwose ibyo kuzibira Agathon Rwasa. Ku bijyanye n'abashinga amateka rero ibwirizwa shingiro rya 2018 ryarazibiye rwose abigenga amategeko agenga amatora ya 2015 yo yaje by'umwariko abyunyura. Inzitizi nyamukuru rero by'umwariko kuwigenga ashaka kwitoza ku bashinga amateka ni zimwe rero muzo zikurikira. Uwigenga ategerezwa kuba rero amaze imyaka tamugambwe numwe arimwe rero kugira ashobore kwitoza. Iyo ngingo yerekeye cane abaseneri ko kwa Rwasa baherutse by'umwariko kwankwa umugambwe wabo bitazoca birabakundira. Uwigenga ntarekuriwe kuja kandi mu runani, naho rero goba urunani rw'abigenga muri 2015 harabayeho urunani rw'abigenga Agathon Rwasa na Charles Nditije witwa Amizero y'Abarundi. Uru runani nk'urwo rero by'umwariko ntirishobora uwigenga yitoza ari wenyine, naho rero yoronka amajwi 100% mu ntara yiwe by'umwariko yoronka intebe by'umwariko yoronka intebe imwe gusa mu nama nshinga amateka, mu gihe by'umwariko umugambwe uronse nka 30% uhabwa rero intebe zitari nkeya. Uwigenga kugira yemererwe rero guhabwa intebe mu nama nshinga amateka ategerezwa gushikana amajwi arugwa muri 40% mu ntara yitorejemo. Aho ni mu gihe rero by'umwariko umugambwe kugira ushobore rero kuronka intebe usabwa gukwiza amajwi 2% mu gihugu cose. Hamwe rero imigambwe yosabwa rero gukwiza amajwi 40% mu ntara kugira ironka rero intebe. Harimwe rero intara zitoronka rero umushinga amateka n'umwe kubera usanga rero imigambwe yagabuye amajwi hakabura n'umwe rero ushikana 40%. None niki by'umwariko uwigenga agira rero kwitoza ari umwe rero ukongera agasabwa gukwiza amajwi? Bizwi neza ko rero bigoye ko n'imigambwe yashikana, nubwo rero abigenga by'umwariko bakumiriwe mu nama nshinga amateka nk'uko byoma bigaragara. Mukombozi azotogerezwa gukwiza amajwi rero harugwa kuri 40% mu ntara nshasha ya Bujumbura. Iki kintu nicyoroshe na gato ya by'umwariko muri aya matora ya 2025 intara zaragabanyijwe. Umushinga
amateka ategerezwa kwitoza by'umwihariko mu ntara nshasha yagutse. Ni ukuvuga ko Mukombozi rero agiye guhiganwa mu ntara igizwe n'igisagara ca Bujumbura, igice cya Bujumbura by'umwihariko Bubanza ndetse na Cibitoke, agasabwa kuronka amajwi 40% muri iyo ntara yose. Mu gihe imigambwe by'umwihariko bazoba bahiganwa nka CNDD-FDD, urunani Burundi bwa bose, yiprona izoba ifise intonde ziriko rero abava mu ntara zose n'amakomine byahora rero ikazoba ifise amakomite abandanya propagande mu duce rero twose tugize iyo ntara yagutse. Nkombozi rero by'umwihariko we azotegerezwa gukwira aho hantu hose wenyine. Ikindi kibabaje nuko rero n'umugambwe Mukombozi azoba yarushije amajwi rero wo ushobora kuronka intebe mu nama nshinga amateka, ariko Mukombozi adakwije by'umwihariko amajwi 40 ntazoronka. Birateye isoni rero kubona igihugu cubaka rero amategeko afise intumbero yo gukumira abana mu Burundi, nta numwe rero by'umwihariko yarakwiye by'umwihariko kubuzwa kwitoza mu gihe hari by'umwihariko umunyagihugu akwije imyaka yigenza neza akaba akwiriye ibisabwa byumvikana ibisanzwe by'umwihariko nibibaho rero by'umwihariko n'ahandi hose hari demokarasi. Intwaro y'abanyabwoba by'umwihariko batinya guhiganwa n'abafise akamaro irakwiye kuranduka. Nkuko vyoma bigaragara by'umwihariko turateye intege by'umwihariko Thomas Nzeyimana, naho rero afise amahirwe mace cane by'umwihariko umuntu afatiye kuri ayo mananiza iciza cyo kwitoza, naho rero utorwa by'umwihariko nuko ari akaryo keza ko gushikiriza ubutumwa rero kuko ingene ubona ubuzima bw'igihugu mbere uketikana umuti ukwiye kuboneka. Kugeza ubu rero amatora yimirijwe mu Burundi arakomeje kugenda aratera umutima uhagaze, ndetse akaba akomeje kugenda aratera inkeke abatari bakeya, ndetse benshi bakaba bagaragaza ko rero batewe impungenge n'ibikomeza kugenda bigaragara muri rusange. Amatora yimirijwe mu Burundi by'umwihariko arakomeje kugenda aratuma by'umwihariko abashinga amateka bamwe na bamwe by'umwihariko bazogogwa, mu gihe bigaragara yuko by'umwihariko hari by'umwihariko impinduka zishobora kuzaba cyane cyane nko muri CNDD-FDD, mu gihe CNDD-FDD yo by'umwihariko ishobora kuzoca by'umwihariko iraronka abazoba abashinga amateka benshi cyane. Gashoza ntambara Perezida Tshisekedi by'umwihariko yiyegereje by'umwihariko Ciwewe nk'umujyanama we mu bya gisirikare, by'umwihariko benshi baravuga ko atari we muti mu nyuma y'uko rero amukuye kukuba ari umurongozi w'igisoda ca Kongo. Kuwa kane uheze kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo haratangajwe ko Tshisekedi yakoze impinduka ku buyobozi bukuru bw'igisirikare, aho wari umugaba mukuru rero wa FARDC General Ciwewe Songesa Christian yagizwe umujyanama wa Tshisekedi mu bya gisirikare. Izi mpinduka zarakozwe mu gihe igisirikare ca Tshisekedi gikomeje gutakaza uduce dutandukanye mu ngwano abahanganyemo na M23 cyangwa AFC. Uku kwiyegereza Ciwewe rero kwa Tshisekedi bikaba biri mu rwego kwisuganya ngo harebwe rero ko Tshisekedi yagaba rero ibitero kuri M23 nyuma yaho rero aviriye i Rwanda yimyoza imoso. Iyi mivuno ya Tshisekedi yo gushoza ingwano rero ihabanye kuri cyane n'umugambi wo kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, cyane ko Tshisekedi yagiriwe rero inama n'inzego zitandukanye, haba inama z'i Nairobi ndetse n'iza Rwanda muri Angola, aho yasabwe kugirana ibiganiro n'abanyekongo bagize umubare wa M23, ariko atera utwatsi iyo nama. Muri make rero mu gihe nk'iki Tshisekedi yashobewe, abasirikare be bakaba bari gupfa rero by'umwihariko nk'ibimonyo, uduce twinshi tukigarurirwa na M23. Tshisekedi arakwiye kumenya ko kuba ibyemezo by'ibirere byose bifata ubusa ari umuvuno wo kuba rero by'umwihariko yarinjije inkoramaraso z'abajenosideri ba FDLR mu gisirikare ciwe, ndetse akaba yanga ibiganiro na M23, bityo mu gihe rero by'umwihariko cyose akomeje kwinangira ntiyumve by'umwihariko inama agirwa rero n'ibiganiro bigamije amahoro, azahora atsindwa, ndetse M23 by'umwihariko ikomeze yigarurire uduce dutandukanye twiyongera kutwo rero by'umwihariko imaze igihe yarigaruriye, nk'uko byoma bigaragara canga nk'uko byoma biratangazwa. Hari impinduka nyinshi zarabaye mu gisoda ca Kongo by'umwihariko nk'uko byoma bigaragara mu nyuma y'uko rero by'umwihariko bakomeje kugaragara by'umwihariko icyo twakwita nk'urugamba rukomeye cyane rukomeje gutuma ku ruhande rwa Kongo batakaza umubare munini w'abasoda
gusa nk'uko vyoma bigaragara. N'ubwa mbere by'umwihariko kuva ingwano yakongera kubura muri 2024 muri 2021 rero mu mpera z'uwo mwaka Perezida Tshisekedi yongeye gufata by'umwihariko ingingo ikomakomeye cyane by'umwihariko yo gutanguza by'umwihariko ndetse no gufata ingingo yo gukora impinduka ziremereye cyane nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko byoma biratangazwa. Amakuru akomeza kugenda aratugerereza by'umwihariko akaba ariko ashimangira ndetse agaragaza yuko ngaha muri kino gihugu cya Kongo